Uruganda ku bamenyeshamakuru rwaratunganijwe mu kigo ca East Africa Nutritional Sciences Institute EANSI mu mfunyafunyo mu ntumbero yo kwitegurira uruganda ruzomara imisi igera kuri 3 kuva ku igenekerezo rya 19 kugera ku rya 21 ruhuma mwaka wa 2025 mu ntumbero yo guhimiriza mu bisata bitandukanye harimwo mu bahingura ibifungurwa amahoteli n'ingenzi bongere barabire hamwe akamaro ko kwihereza canke guhingura ibintu vyujuje ibisabwa bitagira akanenge. Professeur Merance ntunzwe n'Imana umuhuza bikorwa mu kigo EANSI avuga ko intumbero y'ico kigo ariyo kwigisha abahinga mu bijanye n'ingaburo bahereye mu bifungurwa vyujuje ibisabwa bitagira akanenge no kugwiza umwimbo. Muri ico kigo ngo baratanga inyigisho zigahera mu gice ca kabiri c'amashuri ya kaminuza bita master aho bageze kugwaruka rugera ku 178 n'igice ca gatatu c'amashuri ya kaminuza bita doctora aho bageze kugwaruka rugera ku 12 mu ntumbero kubandanya bongereza ubumenyi abatandukanye. Muri urwo ruganda rukaba rwari rwatumiwemwo abamenyeshamakuru abahinga bakurikiranye ibijanye n'ingaburo basanzwe bigisha muri kaminuza y'u Burundi abaje bava mu kigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN co kimwe nabo mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Ivyiyumviro bitandukanye vyaratanzwe muri urwo ruganda kucokogwa kugira ngo abenegihugu canke abasanzwe bafise ivyo bahingure ibintu bitagira akanenge kugira ngo no hanze shore gushogwa byongere bihurumbigwe.